Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu gitabo cyo Guharura igice cya 11 ku murongo wa mbere haravuga ngo abantu baridodomba kubw'ibibagoye uhora haravyumva. Avyumvise arashangashirwa cyane, umuriro w'uhoraho waduka muri bo uyigiza igice cyo kumpera yaho bacumbitse. Dusangira ijambo rivuga ngo ntiwibagire ivyo uhoraho yakoze. Usomye mu gice cya 10 ku murongo wa 33 haravuga ukuntu Abisirayeli bari bamaze iminsi 3 gusa bavuye mu gihugu ca Egiputa. Ariko inyuma y'iyo minsi 3 bari bamaze kwibagira ibikomeye n'ibihambaye Imana yabakoreye kugira ibavane mu gihugu ca Egiputa. Baca batangura kwidodomba kubw'ibibagoye. Ibibagoye vyari bihari n'ivyo, ariko kwibagira mu mwanya muto ivyo Imana yakoze kugira bave mu buja nico kintu kidatahuritse. Mu buja bari bamaze y'imyaka 430 bamerewe nabi, bakoreshwa ibikorwa vy'agahahazo, ibikorwa biteye ubwoba, bamwe babipfiramwo, ariko bamaze kujabuka ikiyaga gitukura inyuma y'iminsi 3 baca baravyibagira. Bagize akabagoye gato bibagira ya mibabaro yose bahuriye nayo muri Egiputa, batangura kwidodomba. Cuti mwene data uri kuranyumviriza, ivyo nivyo vyama bidushikira twebwe abakristo. Iyo duhuye n'ikibazo umuntu agatangura kwidodomba akibagira ibitangaza Imana yamukoreye. Icambere igitangaza Imana yadukoreye mu kuduha agakiza twakaronse bigoranye kuko Yesu yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo twebwe dushobore gukira. Yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo dushobore gukira ivyaha byari byaradutandukanije n'Imana. Hanyuma maze gupfa araza duhuza n'Imana. Uyu munsi turabakunzi b'Imana, uyu munsi twitwa abana b'Imana. Ico dukeneye tugisaba Imana tutarinze guca ku wundi muntu n'umwe. Ariko ikibazo kije ivyo byose tukavyibagira, kandi nyuma yuko Yesu yadupfiriye tumaze kumwakira hari n'izindi ntambara yagiye aratugwanira, hari ibibazo yaturenganije, hari ukugira neza twabonye mu bugingo bwacu, ariko ikibazo gito kikabitwibagiza. Wewe uri kuranyumviriza ndakwinginze, ibitugora muri ino si ntibizobura kubaho kuko isi bayita isi y'imibabaro. Rero ko ibitugora bitazobura kubaho, ndakwinginga ngo wige kwihangana mu bibazo uzogenda uracamwo, mu bibazo uzogenda urabona. Ntiwidodombe, ivyo bintu bizovyura ubushangashirwe bw'Imana nk'uko vyabaye ku Bisirayeli. Ishavu ry'Imana ryaciye rivyuka, Imana ibarekurira mw'umuriro bidatevye, itaravye hirya no hino. Abantu benshi barapfa. Na n'uyu munsi rega Imana ni Imana nyene, uko yari muri kiriya gihe n'uyu munsi ni kwiri. Ishatse yo turekurira kuburake, nuko turi mu gihe c'ubuntu gusa, ariko Imana irashavuzwa niyo dutanguye kwidodomba kubw'akantu gatoya. Nuko rero ico no kubwira, ijambo ry'Imana riratubwira yuko dukwiye kumenyesha Imana ivyo tugomba vyose. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bifilipi igice cya 4 umurongo wa 6 yuko ivyo tugomba canke ibiba bitugoye dukwiye kubimenyesha Imana, ngo mu gusenga, mu kwinginga bifatanije no gukenguruka duca tuba amahoro iyo tumaze kubibwira Imana. Nuko rero wewe ufise ikikugoye ntiwidodombe, ahubwo aho kwidodomba nuhindukirira uhoraho umubwire vyose arakugirira neza.